murabibona nyine ko byari bijanye nanje nari njanye na mwamikazi kuguma mpura n'ibibazo ngumandira kubera nje nzikurira kubasumbya babose cyangwa n'ibibazo wifitiye we nta bibazo ndagusumbya we ukurira kwiwe bifataye n'ibibazo yahuye navyo mu buzima ukavuga ko aje ibibazo ndagusumbya fiko Konso wari umukozi muri mwamikazi ariko no mu zindi seri zigiye zitandukanye kenshi bakubwira uri umukozi biva kuki ushiye gukina uri umukozi gusa canke washobora gukina uri n'umuslay queen wa banishije wambaye nk'utubutura washobora gukina uri mabuja ndabona koza yambaye ibutura kandi mumenye ko n'umugore wanje yeko yamusanze mu cyumba je naguma ndakubaza mu buzima busanzwe urabona mwarahuye na Fani hari umudamu afise abana hagati umubano wawe n'abana b'umufasoni wawe wamusanganye wifashe gute uyumva gute yuko iyo bariko baravuga ko harongoye umugore w'umukecuru afise abana 3 muri make agusumba yakurongoye hanyuma bakaca banongera ko yuko turavuga ko biriko biravugwa bakaca bongera ko ushobora kuvugisha n'abajya abana biwe iyo ndakoresheje imvugo babari amatwi ashobora kuba wantahuye uyumva gute ubifata gute Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice Nurukundo Ndakumetri Singisubiri inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola my people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasamuko murabira ko kino kiganiro nitwa Noraske ntari wa gatandatu. I'm so rich man, I am man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable, miracle man n'andi mazina menshi ariko kandi ndabibutse ko ari je mumenyesha makuru wa mbere muri kino gihugu cy'u Burundi kuri no butaka nta wundi uwunkurikira no w'icumi na kabiri ejo yari uw'icumi na rimwe ariko naduze yindi level. Ndabibutse kandi yuko kino kiganiro ari kiganiro kiriko gifatwa mu mugongo na ji igezweho yitwa Biguvu Best Tangawizi. Ini yaje binyoye uzawumva ibintu biriko biragutembamwo ariko kandi ku bantu bubatse iji irakuboostinga ugakora amateka abantu bose bakavuga ati umwana ararenze. Ndakwibutse yuko ushobora kuyironka uciye kuri zino nimero ziriko ziraca ngaha ariko kandi Madiko nibo bonyene ba mbere mu gukora ibintu bikozwe mu mbaho. Ushaka igitanda, ushaka kabati, ushaka ibintu byose bikozwe mu mbaho, intebe, office, hospital n'ibindi nibo ba mbere. Ariko kandi ndabibutse yuko ahantu honyine ushiye gukura inyama canke agakwavu Rolex ni hariya kujya gatatu 030 aho bita kwa Vivi Rolex. Urashiye kubaronka nabone uciye kuri zino nimero ukaba ufise urubanza n'ibindi ariko kandi iyo publicité ni yaguse ni kubera ko abari abantu bacu bari ngaha kumbura ubutaha bazoyirihira. So murahawe ikaze reka duhere mwabibonye n'abakinyi sinzi kara abakinyi canke abakozi muze ari yawe ndabibutse yuko tudandaza ibirato hajya kuri ijya galeri bayita gute kwa kabwa ibirato by'ubwenge nka ziya muriyere muhora mubona nambaye ziya miriware mbandazikura kuyu mutama ari imbere yacu umutama w'imburuje acakubwira ngagira siporo ngo gatatu acakubwira ngagira gatatu ku munsi siporo niko bimeze. No munsi rero mwamikazi saison 3 niyo yatumye tuza ngaha ariko kandi ndabibutse yuko uyu mukobwa yitwa Aline. Okay reka tutangure duhere ku mugabo hama dusubire ku mugore ama ku mukozi hama uyu ni watari muri famille yabo niwe badodesheje araza kugira mu nyuma. Yes tutangure kwa vyo izina nivyo ukora murakoze cyane kuduha ijambo. Jewe nitwa Nsengiyumva Jean Marie niryo zina ryana hawe n'abavyeyi hanyuma
uko mwabyumvise je nsanzwe nkorera kuri building kwa Kabwa haruguru ya KCB siège nkaba ndandaza ibirato n'impuzu abifuza bose kwambara bakabegwa karibu mwese turabaye kazi Asha ndazi neza murazi uyu muhungu ufise ngaha muramuzi neza ivyiwe sinzi ko ari muvyara sinzi ko ari burya ingorane ndero sikirenga ariko nta kundi niko byihanganira ko byari Bujumbura n'ikibazo sawa ariko ako kanonze uvuze ngo kuvyarira Bujumbura n'ikibazo ushatse kuvuga ko utaravyarira Bujumbura twovyibutse oya Bujumbura ni sawa kuko umwana akurana oya ariko bavuga ngo mu gisagara wahavyarira ntiwoharerera rero ko harereye jewe ndimo kubadogana bose okay umugore wawe rero nagomenda muwaha yagomanye konzi ntiyari agiye kuyimwaka mikro ngo bari we abo umugore wiwe turamuzi kuva kera nubu kuri mikro yaragiye kwitora Okay, jewe ni Beatrice muri se mwamikazi ariko kandi bamamagara mwamikazi ariko amazina yanje ni Fanny Ravine. Cyo umwana w'imfura wamuze umukozi tumuha mu nyuma. Yeah. Ni Fiko ndayikeza Pacifique nk'abantu mukinyi w'amareresi mu Burundi ariko kandi afite indoto zo kuba international hama ndi n'umukinyi wa Turafa Films Company company ikora amafilm nga mu Burundi hama ikindi naco vugutuje mbona umenga imigere yambaye nka star ashaka kugira amarate y'ivyo barori bo kera bakihari nuko rero nibazo je mwavuze ibikwiye hama ikindi naco nuko nsanzwe mfise umuvyeyi muri mwamikazi nubwo adasobanutse ntaco ndopfa kumugenda kuko nyene nakibaza Mwamikazi witwa ndi nitwa Iva baranzi Yeah. Ku mazina nitwa Kineza Best Aline. Iyegereza ka microphone. Ku mazina yanje nitwa Kineza Best Aline. Ariko abantu benshi banzi muri mwamikazi nka Nadia. Okay. Hanyuma benshi bamamagara mama Kona Best Kona. Reka nivugire nubwo mwayibagiye. Ndafise bar bayitwa Best Kona kujya gatandatu nahanyene kuri sisi mu Kamenge. Aho ora komine mucamo habona ivyo kunywa ivyo kurya ari muri sanze. ntabwo rero tubwira yo bravo barira oya livyo karibu mwese cyane. Yeah. Okay. Murakoze cyane. Nyarucyara ziva mu ihanga hama nanje. imigani Nibi. yo kwiyorohereza Yes, kwiyorohereza. Ejo ni heza. ngo mwama muvuga ngo ejo ni heza No. ariko ejo harashobora kuba habi gusumba uyu munsi Bivana no kuba ubyizeye. Bivana no kuba ubyizeye. Ku mazina banyita niyo kindi Constance nanje nk'abakinyi. Nanje nk'abandi mukinyi wa film. Abandi umukoze muri mwamikazi. Naho batampemba. Murakoze. ngoma kuranga gashamba sogeza Mike
agomba nkureka agashambara bro sindaguhemba wapi wamugize umwana wo mu rugo wangize umwana wo mu rugo umwana wo mu rugo urumva yonere naguhaye no kuba umukozi wohita mwiki napfuma mba umukozi nkapfuma ndaro nkakokwiye Bikira Mariya mawe none ubu womwirukana yogena twara no mugabane wuriho surprise hari cyo namuteguriye atazi azotora ntajya arico namuteguriye atazi wa ruhunguwe ko mbona ugenda uhenagurika nzokironka ryare ruguma rukugera amajanja nzoronka ryare nabo wa muhungu mwarumubwira muri filime ubura murabibonye ko atari byo gufite none ukuvuga ngo kose azotora ntajya wacu aho hose ngwashaka nige kugira ngo asigane ivyo nasirondeye mbe papa kumenga yivasha gusomba ingorane aho Okay. Reka tugende kuri mwene data nawe. baraheze ko ndima yibo yo mwisite amahoro y'uhoraho Imana abane namwe mwese muri babantu banje ni wa musaza ni wa mupeti wanyu guys ukaba utarashika kuri 3030 mu Cibitoke Banza uvuge izina. oya ni Cranfrere unyirenganye na wa muhungu wanje gira umbwiriza izina ryanjye kandi yizi okay reka twubahe inzego nabiri ivango mubaha baganza kuko bazogirane bazoba bazwa ka mwigwa gusenga buri munsi iyo njya musinyo narawuhebye ndagusumira ijambo ry'Imana oya ndazi n'iyindi vuga ngo niwakora akazi kawe neza ukumva ko kashimwe n'Uwiteka uzufate best yawe ugotomere hanyuma ucufata ngo hariya hepfo usubiye ucufata n'umugore wawe ukunda nawe umurenze ko muze kugenda mu byisomere mubwiriza rimwe kangahe uze kugenda naho birabe amaraho so ntabwo yagutaka ndi muboyi inkora mu gikoni ni Vive Gift Rolex basha abavyeyi banyise ndacayise wa Vitali abanyeshuri bacanyita Gift shitsi Bujumbura mu filime ya mbere nakinye bacambwira ngo iyo Vitali rero ngumva ngo rihindure ngo ugire Vivi ca ndabihindura ubu ni byangombwa byanje byose n'urupapuro rw'amavuko ndacayise wa Vive Gift bya Vitali ntajyo ikizi ndayivugiye ngama bambaza none ngo abavyeyi bakwise gucyo ngo bavuka hehe ndayibabwiye guys muri filime naho n'amahoro menshi naho nyita hungu ruguru gatumba banyita hungu muri filime murazi ko nitwa Damiano ni Damiano mufate Damiano izo za Vitali na Vive Gift mu bireke muze kwita Vive Gift muje kuri 3030 mu Cibitoke wewe rero nubwo biri kose nubwo wadufashe nabi uze kuzonda kugaburira uyu mujama yaradukubise aduhora imodokari yase wiwe burya ivyana vy'Ibujumbura aho vyarondeye imitungo yavyo birajya ngaho bikagagara mu mitungo yabase uyu mujama duhura aducungisha imodoka narinzi neza kariwe boss none kumbe imbugi imodoka niyamuze genda murondere basha mu gibito cyari inkoko hariho lagu hariho agakwavu hariho umukeke hariho Rolex chusmayayi sosiso na brochette kandi ubikeneye tubigusanza huri Imana ibahezagira namahoro menshi naye ko mukeke ni 35 inkoko ni 25 lagu ni 25 agakwavu ni 30 igipande kose ni 60 karibu okay mwavyumvise tuzakuba turi kumwe n'aba mu kiganiro cyacu ariko kandi tubibutse yuko kuba tararaba seri bariko barahuriramwo yitwa Mwamikazi mashe kwenda kwiraba kuri platform za Fanny Lavine official ni seri ryoshe nyimbo tarayirabira za kugora gutahura ivyo twiko turavuga ariko ntaco imbere yo kwidondora Jean-Marie canke Papa Yiva watanguye neza na neza gukina amarere sijari oh la la kibazo mbajije ngira ngo nibutse neza menga hari mu 2011 2011 natangura ibikorwa byo gukina amareresi mu Burundi yego ufise abana bangahe urafise umudamu canke barahukanye bimeze gute yo je ndubatse nubakanye n'umudamu mwiza cyane mwiza gose kabisa ikatumuramutse yego mama yake Imana yaraduhezagiye abahungu n'abakobwa abahungu 2 n'abakobwa 4
umwana wanje wa mbere arakuze ari hafi kukwiza imyaka 19 umukobwa urumva n'umuhungu umuhungu sawa murakoze. Okay, tukiri ngaho nyine kwa Papa Iva, byari bimaze gute kugira ngo uze gukina mu Ireresi Mwamikazi? Ashana ukuri mbo icyambere nuko jewe filme ndayikunda kandi iyo umuntu ambwiye igikorwa nkabona ko ari igikorwa ciza, nkabona yuko by'ukuri ari ikintu kije gutanga message kandi iyo message ije gufasha abantu benshi, muri ico gihe ndashobora gufata ingingo kandi tugashobora gukorana ico gikorwa kandi kugira ngo abantu bose bashobore gushikirwa n'ubutumwa bwateza kubashikira. Okay. Yego. Konso wari umukozi muri Mwamikazi ariko no mu zindi series zigiye zitandukanye kenshi bakubwira uri umukozi. Bipfa kuki ushiye gukina uri umukozi gusa canke washobora gukina uri n'umuslay queen wa Banish wambaye nk'utubutura, washobora gukina uri mabuja ndabona koza yambaye pataro yambaye butura akora kagera kandi yambaye kirato cyo hejuru hari ukuntu se kwine bamara canke bicara none Konso yo bisho. Okay, reka twishyure Konso. kubera ikintu bishobora cyeno bishobora mu bisanzwe keshi nkunda gukina ndi umukozi nuko ariho hantu navuga ko narose amanota menshi mwirore y'ubukozi kandi ikindi naco irambera vraiment urabishoboye pe. Papa Iva yarakubwiye ko ari umufana wawe cyane arabizi nyene ntavyo ndamenya ko nta kintu arambwira urumva rero atana ka best arangurira wewe wumva byo sibye ibintu by'amajambo twarabirambiwe Konso after iki kiganiro uriya kuri 030 namena 10 ndabibonere ngaha ama 10 gusa oya namena 10 ndabonera kurorera ntibayibone ntazo aho ya turamutwara kame turamutwara ifo ko tumutembereza igisagara kimenye. Okay, Iva canke Piko byari rya mbere ukinye ufise papa wawe muri filme yawe maze kubona, wavyakiriye gute ko baguhaye mu papa nka Papa Iva? Bon, je vraiment navyakiriye neza uko yaransurprenye kuko nivyo nari bwabone hakina kwera nyene maybe bashaka gusanga utarabona nka filme yakinye mugabo nukuri yarantangaje kuburyo yuko naje ubwanje burya mu bantu batumye nkunda Mwamikazi mu vyarimo urumva yarankinisha kuburyo yuko nanje muga ntego kwe ndaronse umupapa akankarira nyine akankarira bikaryoha, so navyakiriye neza cyane urumugisha gukinana no mu vie nk'uyu ndabona abanyu babonye byinshi kandi bakinye nyinshi canke baciye mu migwi itandukanye uravuga ikirundi neza uvuga ikirundi neza ngo twakinye nyinshi filme nyinshi so nukuri warumugisha cyane kandi nabikunze. Ndiko ndifuza kuzosoka ndi guhura nawe muri movie ariko kwanje kandi. Okay. Kenshi iri kurakina na Konso abantu barabikunda ariko jama bihera sene yanyu mushwanye mwanditse aba yabigize no mu director cyane niwe musanzwe mudahuza. Twe turahuza cyane gose nibaza ko ari umwanditsi dore twe twakina ibyo batanditse. Mbo numwanditsi kuko mu bisanzwe filme dukora si ibintu dukora mu mutwe ni ibintu biba byarateguwe byaranditswe. Rero maybe ngira mu munsi wa mbere batubona dukinanye batwandika ibintu nk'ivyo bacabona umengo biraryoshe, rero ngira mwanditsi yamaga emwe afuma arabukungene nyine twotangura duhuza mugabe karangira tutayeko turahuza. Ego. Vivi umaze kuboneka amareresi menshi ariko ni he indi experience wakuye muri no reresi Mwamikazi? Yumva rije muze kumaze kuboneka amareresi menshi mengo randenganije kubera
nata muntu yibona exactly nibaza ko filime ya mbere namaze kubonekamwe ngira kari mwamikazi kuko izindi nasanga ndiko ndazikina ndumufigira nibaza ko iyi filime ariyo navuga ko ngira abantu benshi bariko baramenyera kuko nkina filime ariko tugengarutse gato ntirimo ntakiriko ndivugira papa Ivanase nuko nabasanga navyibagiye vuze ndiyumvira kubaka micro avuze ko ahereye gukina filime 2011 je ndivuga ko no muri filime n'umuntu uza muri Homod ngendayo nja gukinayo niwe yari president wacu vrime Imana imuheza ye muze Imana ikwakire mu bwami bwayo kubera azagira iherezo ryiza guys hano mvuze ngo mwaki niko kumwakira none mwakira utagiye kwa shatani urumva Imana ikwaki umva niwapfa uzoje mu ijuru pana kuzoja kwa shatani basi ndagusaba ikintu izi nyakirire yiva ati rero we nta juru ushaka nzogenda yo ariko ntiyaragira urumva no urumva mvuze ngo Imana ikwakire apana mukuru izi mwakire oya ntaco oya musanzwe wewe ntako sufise kuko uri umunyamahanga uvuka ku mupaka urumva ikirundi kirakugoye sawa ntaco pe importe kubishaka mugana gusaba iherezo ryiza nongera mvuga ngo bantu muzi ko filime ndundi ibaho uyu mutama arakwiye kubahwa kuko uravye imyaka afise fiko yavuze ngo yakinye nyinshi siragiye Imana atakinye nyinshi bugimgirinzi tobo ku buhanza ntiba yamenye inzu nke ariko ugasanga ikivye nk'iki kandi ikigwiza tunga gitama kiratunze nk'abantu mwe ikigwiza tunga kivyutse saa 11 gitaye umugore mu gitanda uyu n'abagore bararinda gitaye umugore mu gitanda kikaja gukina filme mu gihe abandi babona ko menga filme ni nkino n'utugenegene ariko yakabona kari ikintu kizima avuga ati ikintu ngiyemwo hari impanuro ziza gufasha abantu benshi nk'abantu filme umwamikazi umuntu yayanditse ntawe nzi sinshaka no kumumenya ariko niyo bari karanyumva cyo tukaba twicaranye mwava mwiyumvira ngo ngira nkore publicité ndakwiyamisha mwava mwiyumvira nkore publicité mugabaze kuza ndamugurire Rolex kuko n'ubuzima twega turiko turabamwe nawe uri kurandaba ndabizi neza kari bwo buzima nimba uri kwikinye filme umwamikazi neza ndazi kari bwo buzima benshi baca fiko tekana ni Norasi yanditse apana kurinda guhwihisha Norasi iyo Rolex ndayemeye uze kuza ndayiguha mugabo ngo ni kwa byanze bibi rero agakwafu ngo hane cyo dufuca ushaka kumara iganiro ndagusabye none unyaka ijambo gute nara ega siyo wari impaye urumva rero iyi filme vraiment je novuga ko ari filme iri kirafasha abantu benshi uwitari kirafasha nta mutima afise nukuri kwimana kuko uravye ukuntu Koso yagiriye impuhwe ntuzenya beya akamwakira mugama aje kumwakira agaca karangira kanyobwa uriya muzeya akamwereka impuhwe yangiriye Konso ntamwe yakugiriye impuhwe ko yarambwiye ngo mve kuri portail nguruma ngo amakamera reka nakubwire dusipoze gatamwe yakugiriye mugavuga ko inyoni guruka yisunze igiti ntiyakugiriye impuhwe mwe kuyushike mwoje rupangu nukubera Consolata tuvuga nukuri meshe turavuga ukuri nagira ni kubera ujya mugore wawe yorane n'umugore wanjye yaca murangira igiti yiba Consolata atari mu rugero rugaca murangira he spoza yamurangira nko kwa Vivinibera muri chambrette hariya haruguru akaba ari haza yari bwombo n'iki kugihe mugabo aca murangira kwa Konso ego irevre yashatse gusubiza umugabo wagiye wisunga Consolata haheze iminsi ibiri basha mwe wara biravye sinagima uje bashiki ba Satani intati okay mwavyumvise witwa Vivi mu mihanganira avuga menshi ariko ni kubera umudandazi w'inyama niho udandaza inyama utavuga menshi so masha mwene wacu kagutembe neza akabakita best tangawizi yemwe amenze ngo kanyoye ngo hari ibintu niki ngo
nta mugore ufise kandi gusambana n'icaha. Ndabibutse yuko turiko turashigikira abanyempano batandukanye, ariko kandi nguyu wundi umunyempano turi kumwe, uyu mwigeme yitwa Aline Nadia. Nadia, wewe vuga muri Mwamikazi, ngira niyo filme ya mbere ubonetsemo, nivyo? Wabifashe gute kuboneka muri Mwamikazi? Byaranyoheye cyane kubera yuko zari indoto zanje kuva kera, nubwo naguma ndabibwira abantu bakabibona umengano gufinata kurya basanze bafata abantu bakina sinema muri societe, ariko ndabona babiriko biraza dufatiye kuri Mama Raw. Yaratubereye akarorero, yarabereye akarorero abantu benshi ngo bamufata nk'icitegererezo na jenuko. Hanyuma nibagiye gushimira John K hari hose tunamusalimia sana yambi, nongera ndagushimira ko hari harageze igihe ndarambirwa, nagira ndakubwire ko je nta muntu umwe ntandikiye, narandikira basiya mu Rwanda, narandikira abitwa ba Pascaline, baranansubiza bamwe, narandikira Fanny, narandikira Bella, abantu nka bose bari ziko nanje nasanze bayigize byawe. Narandikiye na Fiko arangarako, ariko John K yambonyemo ikindi kintu kidasanzwe biciye kuri Mama Raw. Urabona ukuntu natanguye no gutakata wamani impeta 6 z'abasani. nukuvuga uri kora nabira ndi umuntu yorutse indege ego come from France badushikira babandanye byaranyoye ndaje ubwanje ndabasanga bandanye muri Mwamikazi, naje ndayikunda ubwanje cyane gose. Hanyuma hari hose amashuka bayiwe John K. Okay, Mama Raw, igituma nahereje kuri wewe no kugira tukubaze ibibazo byinshi dufise by'amatsiko. Icyambere, kubera iki guhitamwa aba bakinyi warabiki? Naraba abahuye n'inkuru yacu, kubera antuka kuri casting nta muntu numwe bitajanye ni role ya Rose. Nibike kugira ngo wowe ntuberanye no kuba Damian. Nta numwe bataberanye, murabona nka Fiko na Nadia ko basa, ana papa wabo ko nawe nafisemwe agashusho kiwe. Agashusho kandi Kamwese. Nukuri Imana yampaye aba bana. Imana ibahezagire cyane, Imana ihezagire gose, kuko Imana yampaye abana beza nahari bigaba gusa baratuma niyongera iminsi yo kuba. Abana yo mungana murabara kuderanje, urumva mwameze nk'abavuka nayo umuvuga Eva papa nanje. Wewe umwana mwiza vraiment ntumeze wibagiye yuko yagutwariye kwindaga papa Iva. Naho munyumugo watangwe kubikiga wapfe gusha mu gihugu urahinduka. Umwana runyika foto ari gusa niwe wise mwiza, umuntu yarwaye umugabo. Oya sha jewe naho uko byagenze kose narabimenye. Rega ubu hari ubuhinga bwa none buhari, ntavyo yogira ntabyo yogira ni AI vraiment papa. Barakubesheye ukajusengera numundi nama kugisabisha, urazi ko ndumukiriso kandi uri umuvyeyi mwiza, amashugwe amen. Ya casting birajaye n'inkuru neza, konse yavyivuge yuko mu gukina ari umukozi ko ari afise amanota menshi. Murabibona nyene ko byari bijanye, nanje nari njanye na Mwamikazi kuguma mpura n'ibibazo ngumandira kubera nje nzikurira kubasumbya babose. Cyangwa n'ibibazo wifitiye yariya. We nta bibazo ndagusumbya we ukurira kwiwe bifataye n'ibibazo yahuye navyo mu buzima. Haraba ukavuga ko ibibazo ndagusumbya Fiko. Wahuye navyo ibibazo wahuye navyo. Ibibazo Fiko yahuye navyo. Abahungu iyo mubona ninda mengo ni nini cyane kubera amari atemba Aline nk'ibibazo yahuye navyo mugano kurira. Mama Raw izina ry'Imana maze yubwira inshuro nyinshi. Guys nuko mutamwe murabyumva iyo akoro ya Monsozi ndamuraba kavuga ati wari mbona gahinda yari yaragize burya Noraske Imana iguhezagire
waratabaye imbabare oya itsinda ry'Imana yaratabaye Imana imuhezagire mugabo icyiza cyo gutabara mu mazina y'abasizoga ko ambulance ego kuri Imana rero mugabo icyiza cyahabaye Noraske yaratabaye Fani amukura mu gahinda yararimwo ariko Fani no washitse acazana utundi tuntu ubu Noraske muhuye amata mengano tujyabo ko mu gipati wabyumvise people bamulaho niba twari kumwe ariko kandi papa Yeva ni uri mu bantu bake bakuze baba papa bashiye gukina film niki kikumotiva eske umugore wawe murabihuriza ko canke uri kigabo pfa kugenda atanavyemeye abana bo gute oh la la nukuri icambere nkitangura gukina filme umudamu twarabihuriza ko ariko mu nyuma urazi twe bikorwa dukora ni bikorwa bikomeye cyane kandi bigoye gutahura nk'ubu two turakina bakabona turi kumwe na Fani turi kumwe na Nadia bo abantu nibaza ko ari bikino yuko ari bikino turimwo bibaza ko ibyo two turakora ariko ari bwo buzima dusanzwe turimwo ariko benshi baba babizi kandi bakabyirengagiza ugasanga hari abagenda bakwiza inkuru zitarizo ujya umugabo wawe yama muri ibi kandi atari ibyo ego muri bino bikorwa dukora turakundwa n'ibyo sibyo dukundwa n'abantu benshi bivanye n'uko n'ibyo tuba turabakorera bibanezera hanyuma ukasanga nk'umuntu murahuze turafise ubundi buzima tubayemwo atari budahwanye n'ibyo turimo turagira ariko abantu nuko boteza gutahura neza yuko imbere yuko tuba abakinyi b'amasinema turabantu kandi bamwe muri turi n'abakozi b'Imana turi n'abakozi b'Imana turasenga kandi turubaha Imana ndibaza neza yuko intambamiri zibuze hari gusanga mu fasore mutahuje kuri bicanke biri ubu rero mwarahuje canke n'ubu uza atavyemeye mbo keshi ntitubihuriza ko mukubuza papa ushatse kuvuga tugufasha amasengesho mama kugira ibi bintu byiyumve mu gusoma kandi wewe umukwegera ahubwo mumukorako umiko murakina ukabona wamukozeko bibyo bintu ndibiki wewe umukwegera none ko yandekeshe era kuntu nubari karamwegera amasengesho arakenewe abakensengesho arakenewe mbo abana bo ntango horane abana bo ashengira ngo banabonye kuri televiziyo cangiye ku matelefone bo bambere batangura kubimbwira atari byo ndamenye gusa je ndibaza neza yuko aho filme ndundi geze no munsi harashimishije jewe ku bwanje jewe sinagiye muri uyu ibikorwa natanguyemwo sikuvuga ngo nije nabitanguje niheze murambabarira je ndibuka yuko twabitanguranye na Riva abimbye ndamubwira ati ijambo namubwiye ubwa mbere mu byumve namubwiye ati jewe sinje kugurisha isura nkuko abandi babigira hari abantu baza muri no bikorwa aci kugira ngo bamumenye gusa gwe barango jewe ngo ndaje bamunye kuri televiziyo gusa ngo naheje ku umustar oya jewe inje kugira dukore kugira filme y'u Burundi imenyekane kandi filme twatanguriye ko yuguruye ngira ngo yaciugura amarembo y'ijuru ariko no byita kuko yari filme yitwa Icifuzo Kiyovya benshi bayita yarara vacances nukuri abantu benshi bace bakunda filme barabona ko mu Burundi nibiganiro twakoze muri nesha makuru baravuze ati turatanga ari tuze ko mu Burundi hari abana bafite impano uno munsi nimba mona Fani nimba mona abakobwa batandukanye kugira ngo uronke umukobwa mukorana muri filme byari ibintu bidasanzwe uko waramubwira ngo ngo jewe reka ngo abombona ngo bazoyica banyita ngo ndi maraya rum nico gituma mboneho gushimira umukobwa yitwa Stevine umukobwa yaranyoye cyane turamuramukice cyane ari mu Buganda ari mu gihugu cy'u Buganda ariko vraiment yumve ko ndamukunda kuko nukuri niwe mukobwa wenyene kandi yari mu rushengero n'umuririmbyi baravuga ati jewe ndaje gukora ndazi neza ko filme ari bikorwa nk'ibindi bikorwa byose abantu bavyumva ariko no munsi
aho uciye hose uzobona abagore abadamu abana bakiri bato wewe uzongirishire muri filime ni benshi cyane babyifuza benshi nkaje ndandikira amatelefone y'abantu batandukanye ntazi barakwandikira yego bansaba ati ingo ntaguciremo papa ndanabibutsa si ibintu bisanzwe kuva kuja gukina muri filime je nkaje byantwaye imyaka myinshi kuva 2014 ndavyifuza ariko rawe munsi ndabandikira aba star bangara oya mu bagaraje sindimwo jewe ntuma nteba kukwishura ariko ndakwishura yego vraiment nukuri abastare benshi barafise iyo ngeso papa Iva akabazo k'amatsiko wibaza kari kubera iki fiko atararongora yo antuka umbaje ikibazo nawe nyene uzi jewe ntagutera ubwoba musanzwe uyu mwana urona bakuze n'abana babiri kandi aguma araba amafaranga ubuzima bayemwo kaguma ashaka kuguma araba hirya no hino hajya umuhungu akanaguzwa cyane kugira ngo arongore biragoye rumva aguma agenda ntaguma hamwe uramaze kubona imbwa iri kiragenda igenda irereta n'ururimi rumva aguma abona ati jewe ndongoye no musi nzohava nicuza aguma ashaka kuguma hajya umuvumvyi cyane umuhonji murabareje musanga uvuka Bujumbura n'ingorane kandi uri umunyabujumbura papa yego ndi umunyabujumbura kweli Mukamenge umugabo ahamenye n'uhamenye kweli oye sinanzi uko ari Mukamenge naho ndi umunyabujumbura kweli kabisa niko vuga ikirundi neza ikirundi ndakizi uko genda umurundi akabana benshi bavukiye Mukamenge hari ukuntu bavuga igiswarundi natandukanye n'umugabo we ntare yewe ndi umurundi kabisa ndakizi Ndacho kibazo cyo kutarangura kuri umuhungu biko ari umuhonji muze mukimubaze neza kuko uyu muhungu aragoye cyane ahubwo wowe kitumubari umutubari ishura bariko barakubaza nabandi bose babibona ishuri iki kibazo ko barakubaza itahe kubera iki udashaka kurongora uve mu rugo gwaso uje kubaka nawe ukuri ni muri filme mu buzima busanzwe naje muzoza je sindi kwa papa je ndi wanje hehe uri kwaso ni wanje ko je ubucitwa kwaso je ndi wanje mu buzima busanzwe famiye bandika papa wanje bandika famiye fiko okay jewe kurongora musanze abantu benshi kuri ino si abajene bareka kurongora kubera kuri mwene wacu kwisi kurongora abajene benshi batiba kurongora kubera bafise ubwoba bw'ubuzima ariko uravyumva hari gihe abona ati ninjiza ngahe mugabo shize kundi muntu nindi charge yongereye tuzovyara abana bari indi charge yongereye mugabo ikiryoshe nuko kuri fiko atabwoba bw'ubuzima afise fiko nuko gusa umwanya utara igihe nyacyo kitaragera usanga atararonka umugore imyaka ndayifise ahubwo abamushaka ari nese nguyo arashaka umugabo arine so rero igihe nyacu kigeze ndashaka kuba mfise n'umuntu turi kumwe wanashaka n'ico gihe kizogera ryari ico gihe kizogera ryari akoriko none mzee wewe umbiriza wewe urazi yuko amateka yo ndayazi warongoye ufise imyaka 200 wewe rero ubwo burya bushuhe wari ufise jewe sibwo mfise jewe nariziga mwavyumvise wamureze neza ko abuzi ko adakonje je nariziga je koza imviza ndabwire musaza wanje yaravuze yuko afise umuntu bari kumwe oya navuze ni ndashobora kuba mfise oya ndagukunda cyane navuze iva uranyase mu buzima busanzwe n'umuhunda bimbwira ndabarera ariko navyo kazi kawe umeye ko afise akabari uzorya nta ngorane nareko ndavuga nti urashobora kuba ufise ndashobora kuba mfise n'umuntu wanashaka mugasanga uwo muntu ni ari byo two turapanga tutarashobora
nk'igihe kanaka twapanze zizobikorera ivyo bintu cyangwa ugasanga no muntu ntaho hari ugasanga Imana iriko iramutegura neza kugira ngo nze ngibihiye kuko Imana kungena imeze yoyo n'umugengeremo umuntu yabanje kurema isi iramutegura ibintu byose hama irari mu ariko abariko muriko muramubonera uyu muhungu wanje hari uwundi mushitsi twaronse uno munsi je numvise mvuga ngo uyu musore vraiment ubona amafaranga yarafite ntabwo ngo yoburarasi jewe nukuri iki kibazo muze kwimba je uko ndamuzi ndamwakira muri GFS ingeso ziwe sinzi ko zihinduka jewe uyu muhungu yarananiranye ingeso ziwe zari ingeso zitoroshe kandi aba bahungaba nibo batuma ibi bikorwa dukora babisuzugura abantu kuba bavuga ati eraba ati nizangeso zabo oya ikibazo ni kiko wangu gusa oya burya n'abakobwa bari mu gende cyari kuri ubu bahungu kandi si filme gusa burya abantu bazamenya gutandukanya ibintu wumva ngo bintu ngo nk'ibyo nyine by'ingeso mbi ntibiri mu bakinnyi ba filme gusa biri mu bantu bakora mu biro biri mu bantu bakora ubuzi bwose none barutazaro yakora film n'abantu muri rusange aho vraiment uravuze nk'ikintu cy'umuntu aciye ubwenge buko buraza kuvana muzewe narakubwiye n'ubwo nsuzuguro dosanga Jared umwana ufise ubwenge nataye kubibona sinovuga byinshi no havanza gutandukira kuvuga ivyo tutaragerako narabonye ko buriko burahaye buraza bivanye warigishijwe kandi nawe waranyigishije okay mwavyumvise turi kumwe n'abakinyi canke n'abakozi bo muri Mwamikazi ariko kandi Konso Mwamikazi niki kintu cakuryoheye muri Mwamikazi kitari bwigire kikuryohera amandi mafilm umaze gukina murakoze cyane ikintu cya mbere cyanyoheye muri Mwamikazi nuko nahuye nuko mama raho cya mbere kimwe twarahuriyeyo mpurirayo na Fiko nongera mpurirayo na Yvette abantu rero nibivuruga byanje yo ndi kuri Tremba numva mu mutwe hanje ibyo muhira siga muhira kuri tuba turi kuri tera rero kandi ikindi kintu kinezera iyo nje muri filime kwa maraho nuko ariho hantu numva yuko nyene ndi umwana wo mu rugo kandi mbanzi yuko ivyo yanteguriye uko vyo bakose bari ibintu bizonshimisha okay ariko byarangira bose mutumvikanye abantu bose babizi ufise umubano mubi kuko yaba Jenny duhuza yaba Yvette ntimuhuza yaba Mamulaho ntimuhuza none nukube ahabuje naho munwe muravana je mfisa hageso ko mutabana n'abantu ahubwo nimwe mufisa akageso nkawe wisize umugabo wawe ugiye gutwara umutama w'abandi wari umukeneye ishura ikibazo wari umukeneye no mukenera gute kandi ari pawe numuvyeyi abivuze ngo ni pawe ahubwo ni papa umva ko kantu kumbe papa ifataye na dawe uyu konsuyu ukuri turamutse murumvuriza neza kandi arabahereza impanuro n'ikirundi cyo muzona cyumviriza ko narabonye ko ari umukobwa gusa nanjye ntagize nukuri uyu konso ne bwo mbere ndamubonye sebwa mubone ariko yarangyoheye yarangyoheye ingena kina yarankiniye ndashima yarankiniye ndashima kweri umuntu ari bwo mbere umubonye ariko ugasanga arakuryoheye nyene umubonye yego vraiment konso ujya urubatse kweri ko umugabo wawe utigera umushira ku mugaragara abantu bamubone ndakongera ndi Rolex no mu ndirimbo za Consolata ntabwo wewe ndigera mbonamo no mu ndirimbo za Conso ryari yaramushite kuri stati banzo zibe bwabaye ubwa mbere Consolata banza muvuge muhe Conso oya panza mu tuvuge duhetse jebe kuva mbaho zina rya muhungu umva tajya mu usombwa nanje aho uri murabeshi cyambere kimwe muri filime yeriko yarayikinyemwe muri filime Ijoro natanguranye n'uyu yarimo hama ikindi nacyo kuba ataza kuri kamera
n'uburenganzira bwiwe yaranse si ngombwa ngo ibintu byacu byose byo mu nzu tubizane kuri kamera ariko abakunzi ba solution kona turabakeneye turakeneye n'umugabo wawe vraiment sawa tuzoza muzoza kosa muzoza none we murakundanye nawe murahuza uramwisabira hama jewe atakibazo oya birashika nka je ndimo ndabivuga kumva ati biriya nivyiwanyu nyene mwebwe ikindi nacavuga ati mwebwe mwarabimenyereye je kujya kuntu uja kuri kamera ahantu wigereye hose bakwega ati ye baza bakuraba mu maso bijyare nivyo adashoboye kwihanganira birumvikana cyane yo mamlao nuye mubana uri hagati yawe na Vivi Kenje na Vivi mu buzima busanzwe inkoko inkoko vraiment ko adandaza inkoko ziryoshe ya mubaye wanyu ufatiye ku nkoko umunsi n'umukiriya turi umukiriya n'umuda muri umukiriya umukiriya n'umukwe bisigaye yuko utakigira inkoko wowe ntaho umuzi wamuzanye na hamwe murankunda kuvuga ko bashiki ba satani Vivi witonde bashiki ba satani icyo kurondera ko iya kirose ni sawa none mbashaka iyaguza simbashaka kuguteza imbere banza ureke nicyo kurondera ko akibuze naho kandi ni sawa bisobanura ko uyu mwanya narasi yakubajije ngo mu buzima busanzwe duhuriye ku nkoko urumva nta n'ubucuti bwo mu kibano bukenewe none Vivi wo tubonana kangahe tukeko turavugana ibintu nk'ibyo byo kurya cyangwa bya film wari kumwishura ngo kumugiza uri gatawe ku nkoko wosanga yarabonye nka message wowe waranyandikiye uri urambwira ibirofa byawe nawe bana zina ry'Imana imba umuntu yigeze nyubirako yeme buya ngasike ni warinduka yakurindutse yewe nago nari gukuba ukazaryamo none bigenda gutunganya ko kukira umusore cyaba kuri inkono z'abantu Bonso ndagusavye ico kibazo kimubaze neza yego n'abakunzi bacu bavyumva barakubajije ati bigenda gute ungane nkuko kira umusore bigenda gute ku myaka ufise ku bakiriye ufise no ku mahera ufise ukangana nkuko ukira umusore canke ugumujabura inkono z'abandi wewe nta rugo wogira aho ugira urateka urya bakwarurira neza utenze kujabura akunda kwarurira abandi akunda kujabura oya ntituri mwabira by'inko numujabuza agendera urumva arumviza aho byahiye sanze ari mitura reka yaje aho byahiye inda yawe rero ni nyabarega duherera buya ngize ikibazo gikomeye heraba ndiko na telefona teacher gift nsanze itari kirarengana teacher's gift mwigisha umwana wanje babanyerekere nsanze aperi kirarengana ufise umwana ariko ataprofite najyanda bemeze ko jewe ntari umusore nkuko mwe murayivuga oya we meshera reka nabwire mu ntandukanye cyane bikwiriye niki kidoma urumva oya banzureke ndababwire reka nakubwire kino kintu sivyo ahubwo yarigumije ubiriza reka nakubwire wewe witwa nde vuga izina ukoresheje izina ry'umwana wawe ni uri papande gezaho nanje ndi papa Hirateni inde kuri mwana wacu amuvyaye none umwana avuga ku giti umugore twavyari no kuvugira kuri kamera n'abantu reka nababwire umviriza Fiko mve ndababwire impamvu cyane mvugira kuri kamera nuko umwe tuvugana ari ku wundi mugabo sivyo umviriza basha none ingo nico wambere naniwe n'urugo manzuroke Fani wewe Noraske niwe mugabo wawe oyaye natwe ikibazo kibi wewe bavuga ati je narahukanye warahukanye none wewe warahukanye yego oya urajya n'akaguru gaherayo jendi bari ikibazo kivuga ngo ubu urafise uwo muri kumwe urafise umukunzi aka kanya tuvugana
reka ndabwire kino kintu afise abakunzi ikintu yashiranyishe numva oya kandi umuntu w'umugabo no guhana n'ibibazo kaka jewe uyu mwanya mvuze ni ego canke oya urafise umukunzi ndasigura ico naziguro gikenewe ndafise umukunzi Ivyo. reka ndabasubiriremwo banzurake umbe ndabwire ndafise umukunzi ariko kugeza uyu mwanya je ndamukunda pe ariko sindi siri SFT ko we wankunda uriko nawe banza muzibe mfise kumuvuga nkayasanga ndamuteranize na sheri wiwe tuvuga nukuri kumiriza ni uja wisheya urumva mfise gusanga ari sheri yo biramenyekanye je ndemeye niyamuvuga izina namugura best tangawizi ntageza namuvuga izina ndamuha best tangawizi ajya hesha umugabo ajya mu mihana myinshi ntashobora kwemera umuhano umwe ntigikunda guys mumubari Noraske uze kunyihanganira nawe unyihanganira sivyo nawe unyihanganira mumbabarire ndabwira umuntu nkunda mwagunyumva ndiko ndavuga abantu ngaba bakavuga nkavuga ngo ziba niyo ndero y'Ubujumbura ni usanga muga kubera banzureke muga kubera byamaze imyaka 8 Bujumbura niretse encore mu Kamenge iyi ndero nikwiriye iyi ndero irakwiriye mfise urumva rero jewe umuntu dukundana navuze muze kumbabarira papa Ivan naze kumbabarira umuntu apfa kuri basi oya ari karatera ibiharuro muba amajana 3 oya uhagenda ukekedami kuteranya n'abandi no umukobwa je dukundana uyu mwanya n'umukobwa wa Fanny Ravine none uriko mwamagize ndabwira umukunzi wanje n'umukobwa w'imfura wa Fanny Ravine hanyuma muze kwitegura neza yajya bafide yiwe muze kwitegura neza muze no kunyibutsa oya mwe mu bavyeyi biwe kamwe turirigwa turasanga kubaha vyongora bisa nyene bigize muze kwitegura ndaza kubafasha ukuntu bigenda merci ndafise ibihumbi 100 vyihuta nyereka nimero yiwe shiraha oya twereke ahubwo na telefone yitabe ari kwishuri petit niyo navuga afasha gusanga kundi yundi yaje kwa yambere okay murakoze wacu Damiano papa Iva muri mwamikazi wari umuvyeyi ariko ikintu cyabaye gisanzwe kiba mu buzima busanzwe wabonyemo nikiye donc cigishije abantu bavuze ati iki no mu buzima busanzwe gisanzwe kibamo ashana ukuri je ndavye iyi filme ya mwamikazi ni filme vraiment iryoshe kandi je ubwanje narayikunze kandi cyane kandi abantu benshi cyane vraiment duhura banyandikira bantelefona nukuri bararyoherwa cyane kandi nejo bundi ukora akora ikintu ukumva abantu benshi bagishimagiza ucumeye ko wakoze byiza kumva by'ukuri avuga ati kiya gihugu cawe kimeze uku avuga ati vraiment nukuri yarakoze hajya no wakora ikintu cyane muri bino bikorwa byacu ya filme turimo ugakora uri umuntu kaze cyangwa umuntu mubi abantu bakakwanka menya ko wakoze ikintu cyiza amateka ni wakora umuntu mwiza abantu bakavuga ati vraiment muri imfura bakubonye bakanarira bakavuga ati vraiment nukuri uri umwana mwiza ubarakoze amateka ariko ni wakora ibintu bakavuga ati nkagero karagira ibiki cyangwa ukumva umuntu avuga ati ngo nguyo nukuri vraiment muratibe kwere n'ifirwa mwarayimaze uko umuntu arariza kwerekana yigusaba meya vraiment ivyo twakoze nukuri abantu bifuza ko byorangira ariko iyi filme ni ibintu byinshi cyane yanyigishije amafilme aza gukora ni menshi cyane ariko
nukuri yaranyigishije uko bayanditse uko yateguwe message irimwo abakinyi twahuye nabo turayikinana uyu muhungu wanje w'ikigaba fiko ariwe bita Iva nukuri yarangyoheye cyane kuko hajya iyi film uri kurakina film ugahura n'abakinyi abo bakinyi mugakorana igikorwa kandi bakagikorana neza bituma nawe ukora byiza gusumba ariko uye n'abantu bakugora ujana ukumenga uri kurahe imengana uri kurahinda nukuri usanga nivyo wateguye byose bigize gute bipfuye rero uyu muhungu wa Iva yarangyoheye cyane kuko nasanze turi mu nzira imwe nararyohewe cyane n'uyu Constance nawe nyine nasanze ari umuntu turi mu nzira imwe uyu ni mushasha muri film ariko vraiment nawe nyine yagerageje yakoze ibintu byiza cyane nasanze vraiment yarasanzwe afite impano imubitsemwo kandi yarayiseruye abantu benshi nawe nyine vraiment baramukomera amashi mama rawo sinonda kumuvuga mazemwe imistari mike yaramaze kumukombata wabyo asanzwe ari abiri muri we kandi ari mu babyo niwe yanditse cyane umwanditsi Noraske muri baza bari kumwe ko n'umugore n'umugabo yumva ari mu direct room umufrere niwe tutarahura muri no filme ndamubona nanje ndamubonamwo gusa ariko nawe nyine n'umukinyi wa kera asanzwe abimenyereye simushasha muri ivyo asanzwe abimenyereye wumva kuja imbere ya kamera nivyiwiwe nukuri mu ncamake sinovuga ngo iki canke kiriya ngo nico canyu motive muri no filme vyose wewe uwo mwanditsi wayo vraiment wari wabyitonde kandi wakoresheje ubwenge cyane amashugwe nayawe nukuri uhezagirwa cyane thank you okay konso ni hese yakuryoheye muri Mwamikazi muri 1 twari turagira kwivugako sene ya mbere yanjyoheye nimwe nihagarara ko je mfise ubushobozi mu rugo kwa Mutama shobora kuraba ivyinjira nibisohoka kumbure yarandoshe rero nanje ca ndihagarara ko kigabo kandi ndi kigore hanyuma Iva bikarangira ndamubujije hama bikarangira ngo moye nkaca nja kugorora ni sene gira kabiri muri saison 2 saison ya mbere sene okay iya kabiri nayo muri saison 2 ya yindi yanjyoheye Iva kaza mu cyumba canje tadodoye hama yumva gakomye yagusanze uri gusa rega musanzwe mumbabarire iki ni kintu gishasha numvise ntiwari wabibonye nico gituma yavuze neza yuko Iva adakanye ashushe muumve neza yamuvuze ko cyane ati reka Iva reka kuvuga we ntukanye wowe urashushe yasanze mu cyumba kandi mumenye ko n'umugore wanje yeko yamusanze mu cyumba okay Damian we ni hesene yakuryoheye muri Mwamikazi tunyarutsa sezembere ya kabiri muzo wakinyi muzo nakinyi masene je no kuri kimana duhe je kweri guhera ku isena ya mbere no wanarakinye muri Mwamikazi gushika ku yanyu zose ni soko nka zose zivuga ubuzima bwanje ego ntumumbaze byinshi nka zose zivuga ubuzima bwanje niho nyine maze ko no kwandika Mwamikazi mwafatiye kuri jewe urumva zose zikugize none wowe hariho video maze kurungikira umuntu nawe wambaye ubusa iyo urumva niyo ntewe ngo ndayibuka none kuvuze ko zikugize navuze inkuru y'ubuzima busanzwe sen hari umugore wigeze gutunga akamera nka Yvette oya impamvu bijya bya nshitsi Bujumbura nabaye muri famille byarabaye birambako ndabibona bijya byo kurungika inkuru zenya amafoto navyo kandi navyo byambaye ko nubwo nto yarungika abagenzi banje ndabibona cye nkumva umuntu byabaye kumva ni ibintu je mbona cyane hagacengera ko isaniro yanjyoheye nyakunjyohera ni gihe dukubitwa rumugesera wagiye nuko twakubise no kuvuga tumaze gukubitwa we nuko wari wapfuye
hari ukuntu iki gitipe kihakanye ujya muzehe iyo cyamuhaye idiri yo kudukubita burya umuntu aragoye mw'abantu amaraso ni mabi amaze kubona ko umuntu avuye ngo muzehe kese nabwiye wicama nabwiye ubabaze narabiraba ahantu nari mbunze nk'uku kwa je nkiyumvira gutwenga mugani nibuka ukuntu bankubaguye nkavuga ati nkatwengaho ndacamfa ijya sene yarandyoheye cyane kuko ndakunda sene y'ubuzima bubi filime kurikira muze mu nyice amudurazuka sene kurikira muze mu nyice hamanze ndazuka nta mizimu dukeneye muri mwamikazi nawe ni sene yakuryoheye mu masene wakinye sene nakinye nkumva ndaryohewe niyo twakinanye na Juvenal narivugishwe kubera kivuga amajambo menshi niyo nakinanye na Juvenal igihe ari karandemesha ambwira yuko iyo video nubwo yasohotse hanze ndi mwiza ndo agaciro iki nace numva ari ibintu binyoheye cyane na cyane ko hari ivyo ariko biraba byinshi abantu bariko barahemukira abandi basanzaza ama video bambaye ubusa iki ariko nce numva ko kumbwa ko ari mwiza abakobwa barakunda kubwira ko ari beza none kuri kurampinga naryohewe nuko ndose umuntu andemesha umuntu amba icyo gituma abakobwa akenshi bahindwa n'amajambo meza bamwe ako ibaze ariko wafariye kameze rero muri make naryohewe nuko ndose umuntu amba hafi kubera ko byariko birasirikira cyane nongera ndemesha abo vyabaye ko babandanye bifata ku mutima bakuramo n'isomo twongera tubwira abantu bariko barashira abantu hanze kugira umukunzi mugatandukana muze murabifata ko ari gihe niko biba vyanditse mubabikira amabanga nukuri muhagarikire ngaha abo vyabaye ko nabo bongere bihangane abo bantu bazarukira amafoto bababesha ngo babarukira amafoto bari gusa ntibaze basubire ivyo ntibibaho bariko barabeshwa nivyo ndiko ndavuga bakuremwe icigwa ikibazo mumbore sindaciriye imanza aba bashiki bacu ari ukuntu kugira ngo bakore bidakunda abona akazi kanaka kanamenya akazi ntiyogakora ngashaka kuguma ari sexe bamubone kameze fresh mw'abantu mwende basubiriremo nta muhungu numwe adakunda Slay Queen ariko nta muhungu numwe yorongora Slay Queen aho kanomanze mukumve mwona ko mega kuma mutagase musa neza nizo ego nta muhungu nshatse gusohoka banzureke mabuja ndabwira reka basi nivugira hano kantu sije nashaka gushwana niko nashaka gutanga ntuzina gatoya hari ukuntu bakobwa bashaka ko tubabona basa neza bashashagirana cagiye jenye no y'umukobwa tuza gusohokana niwe ntora ariko cagiye nshaka umukobwa wo gushira mu rugo siwe ntora cyo kintu waze mu kimenya ikindi kintu nako turabana babi muri yandani mushaka kwibana kumenya muri hejuru kujya kurumbana ko ushaka ko inzi siba hejuru kandi nagenda off nkasanga nta kazi kanaka office ukora ntangura kwiyumvira aho bipfa rero ikintu cy'amafoto nari ngarutse ko usanga abajama bacu bari hanze baringo barakora akazi hariya babahenda ugasanga umudemu yaraye yacuritse telefone urayicurika iki ntaco Yesu ndi mu diaspora ivyo ikunda kuba diaspora urumva banzureke ugasanga umudemu yaraye yacuritse telefone urayicurika uyu munsi murakundana ukibagira kejo muzotandukana mufuye akantu gato mugabo n'umuhungu nawe kandi acafata ifata akashira hasi hanze nawe uri imbwa nuko ni imbwa fiko nihe sene yakuryoheye masene muri mwamikazi sene yanjyoheye sene ya mbere yanjyoheye ni nyene ijya eje na Constance ikarambuza gusohora imodoka okay cyane yanjyoheye okay mamla tugiye kuri saison 3 izosoka ryari abantu bitege iki saison 3 bayitege ebana ko yindi level kabisa iraryoshe cyane izosohoka kuri uwa mbere kurikira uyu izoba iryoshe cyane gose kandi kwa kundi nyine kabiri mu ndwi rendi na vendredi saa 3 iraryoshe sana twagumye twifatana tuyivugiyeko Damiana arimo cyane
twese ngaha turimwo na Yolanda rimwe akataje ntari Ivete yafatiriwe ariko nawe narimwo muri sezo ya gatatu harimwo na Mayeri undi ninde undi arimwo muri sezo ya gatatu ninde inde hariho n'abandi nuko Darlene uwitwa Darlene n'abandi abantu bitega ikirero batigeze babona amandi masezo yose ubuhemu bukabica Amaretse azobarimo. Chini mukaiva. Wow. Basi banda. Sanda mumbabali. Icharo. Ukirareza je sana turagufana kabisa na Damian arakufana je namufanya kuva kera ko ni nawe yanyakiriye president ndacakubaha mugabo ikibazo ufise umuryango wa ntura usohokana kuri 3030 mu Cibitoke abana ndakuzanira je jamais quand c'était quand mugabe kazi w'ikigongwe ryari yewe abana zitatu twara mu modoka ntituricara nabo ariko twara mu modoka katuzana amarox mu modoka twabandaye aho muri filme nabo papa ni ryari abo muri filme nabo ni ryari nukuri icambere yavuze ijambo rikomeye cyane ariko mfise umwana umwe ngaha yarandahiye yuko muri quartier ngo ntashobora ariko namwibwiye ko kuri 030 ibintu bimeze neza avuga ati wazobanza haca bazahabi narayemerera nguyu uyu nawe ndakwibira kabanga arahazi ukeneye gutugurira ibyo tugurira guys mwumvise ko bana bahazi nukuri nta ngorane vraiment ico nta kibazo mwaswa ego tuvuka ngaha tujayo ariko uyu mugabo ndibaza aratugirira akantu ko ndabona oya nta kibazo vraiment oya nta kibazo kweri je muranze jewe mukaza je nimwaza izina ry'Imana ndaza kubakira ndabahanama ebara yakigize ciye kweri mu none je je ni sponsor yitanze nka sponsor so mwavyumvise dusabane ko baraheraheza reka umwe wese ambaza ikibazo duhere kuri mamla tuzogereza kuri Damian umwe wese ambaza ikibazo hama cyo tuvuga ivyanyu mama dutere dutaha ndakubaze tukubaza kuvye oya sorry je shakubaza tumubaza byose amwe muri rusange n'ubuzima busanzwe icyo shaka cyose icyo nashaka kumenya ari na cyanyibutsa Clarisse we Krakunda turagutayije cyane bre urumva Krakunda okay sawa ndakubaze nk'ubishitse umuntu wawe w'inshuti magara nk'uko Damian yavuze ko babura kumpa uyu wabura kumpa nuwo okay okay umuntu w'inshuti yawe magara umuntu ukunda basi dufate nka fiko uramukunda vraiment akaca akwihinduka ntiyama yahinduka kunshiramo kakwihinduka kabisa nk'ubunyi dufate akakwihinduka akakubwira ko atahakuzi ko atakeneye mu buzima bwiwe uzi ko atakosa wamukore uzi ko atakintu utamufashije ukwifata mvimba jewe sio mvuze mvuze mwiki jesi byo mvuze ukwifata gute birababaje guhemukirwa n'umuntu ukunda niho hava ama deception atuma abo barine batariko bararongorwa kubera bagiye barahemukirwa bafiko nabo ba Damiano isuko batakunze nuko bahemukiwe nabo bakunda birababaza bitwara n'igihe kirekire kugira ngo ushobore gukira ariko abantu b'icupa nibo babizi barine burya inzoga ivugwa n'iyindi nawe ucumukorera ikimesha oya unuyindi oya gukorera ikimesha ucurondera uwundi ni wakundi uwundi gute oya kandi nk'ubu dufate nka wewe wamugiriye nabi biragoye ko wewe yose urakwizera uwundi yavuze ko bigoye ariko inzoga ivugwa n'iyindi
ugomba kakaborerwe gahera mu gatondo 10 tirindi cupa bivuze ngo cyangwa dende inshuti no oya iyo se oya ibyo si ibyo ni nashatse nkaho kuvuga ko ijisho rihogwa irindi avuze ngo inzoga ivugwa n'iyindi mama rawe mu bajijati umuntu yagukomeretse na urumva oya ahubwo nabagerageza gukomeretsa wa wundi yamukomerekeje si ya yindi okay reka nayivuze ni gazi nagiye ni mureke gushaka mu kubuze iyo umuntu yagukomerekeje dufate akarorero reka dufate kuri relation mu nguru umukobwa dufate umukobwa akakubabaza si vyiza yuko ucuheba gukundana burundu zorondere wundi muntu ukunda kubera bose si babi Okay. sawa inyisho bayirose yishuye ntiyanyutse yashaka ngo uzoca umumena umutwe je kibazo mfise ngo mbe ndakubaza yeah kandi merci nawe instati yawe thank you nari nabuze ndabikubwirira public antuka abonwa n'abantu benshi gusumba hajya we wandi ndagukunda turagukunda ari umuryango wanje kandi turahari kubgawe yeah merci baza rero mu buzima busanzwe nyene kosa cyawe mu Faransa Messi kungora ibiki mwe jewe ikintu cyanda kwibariza mu buzima busanzwe uri umupapa kandi wifashe muri uyu muga turimo wa filime hariho ukuntu ushobora nko gukina role kuko muri filime uba ikindi kintu cy'uwundi muntu gitandukanye n'uko yego hama hagira aho urengana ugaca usanga bwa buzima bwo muri filime nibwo barimo baraguha cyane gusumba na cya kindi uri mbiyo ugeze muri abo bantu ubifatamo gute uguma ubereka kuri wa wundi wo muri filime canke ugerageza kubereka yuko uri wa wundi wo mu buzima busanzwe umbaje ikibazo cyiza reka n'umunsi ndabivuga official mu bisanzwe je sindi umukinyi wa filime mpora nkina filime kugira ngo mfashe umugore wanje ni wari umukinyi wa filime sino jewe sindiwe nje gituma mutambona ngaye imbere rero iyo bishitse abantu bakambona muri kiya gicapo sinkunda kwisigura kwenda bwira nti fresh umbona ndumuboyi sawa umbona ndumusuma ni sawa kwera kwisigura biraruhisha hama behind yaha abantu baba basanzwe bazitsirye n'umupapa ariko Imana ishimwe ku buzima bwacu bwavuze cyane gusumba ubwo dukina muri film donc baratumenye cyane gusumba ivyo tumaze kugira muri film ego rero ariko film igera kure ntiwogenda wasigura umuntu wese ati burya jewe ndi papa ivasi nkaze ndoroshe ucumureka agahitamo ivyo ashaka hama niyabo nindi film nahaca kubona uri umupastori aca bitora inzira ya mwene wacu come on atacu ufise urahabande we nta kibazo ufise wombaze agenda gifise kibazo ngomba kubaza ni gute kugihereye kure kuri go bon nagomba kubaza ikibazo iyo nyine uri umu papa afite umudamu n'abana kandi umudamu wasanzwe ukina amareresi nibyo mashaka kuba mwamenyanye yakina eske ubu rero mumaze kubana niza esene ahora akina zikagushavuza ahubwo ntarazikina izinshavuza sinzi igituma atazikina nizihe zo gushavuza sindazibona izo kuroga birozi ndavyanka biye bintu by'ibizombi bizamenga sindabikunda ariko ntavyarakina sinzi igituma atabikina hama ndabizi wagomba wibaza ngizo mu gitanda nivyo ugomba hereka izo mu gitanda yazikinanye na John K bari mu gitanda vyakomeye wanashima nari ndahari ari uhari muganga amatwa nsumiro wacu sohoka waje sohoka avuga ati je ibintu sinoguma ndabira bose igituma nasohotse twe twapanze na John K ko ngomba ndamukorere prank rumva yuko nshavujwe n'ivyo bintu ariko arakina hama rero kamera kirazima sinasohotse ngo ukubera iyo sene hama ikindi naco igituma nosohoka ikindi cyo tuma nsohoka nuko atisanzura
apana we umugore wewe kwisanzura ariko bariko barakinana agomba mvuga ati abantu umugabo wiwe ariko arabiraho hama uyu nawe n'umuntu akuze afise abakobwa bakuze ari mu kuronka n'abakwe naho ari mu kuronka bakwe ari mu kuronka bakwe ndemuzina ariko nasinata aro umukwe nkaho umukwe numukwe rero ibaho umukwe kandi rero urumva nawe naho ivyatogira ivyo je nori ndantinya nawe niyo bitinya ntuka iyo bitinya rero nta vya grave ndamuzi kuya urafise ikindi muhe muzehe musanzwe ikibazo canke ico no kubaza gisa nico uhereje ko kwishura je naguma ndakubaza mu buzima busanzwe urabona mwarahuye na Fani Fani hari umudamu afise abana hagati umubano wawe n'abana b'umufasoni wawe amusanganye wifashe gute bajya abana rero icambere yuko ari abana banje hama nanje nari nsanzwe mfise umwana ngira ntavyo waruzi ivyo nari nsanzwe mfise umwana uwo mungu kumenga arika ariba okay reka nishuri ivyo bambajije nari nsanzwe mfise umwana donc umva abana nanje mfise umva deja amaze kuba abana twese dufise abana umva moja kwa moja cambuca babandi rero bajya abana n'abagenzi hama nibo barabagenzi cyane imbere yuko tunakundana n'uyu kubera yaratevye kunyemerere hama ahora bakurikirana ino cino yacu nayigeze kubatumira bajya abana nga ndi umuvyeyi wabo banyita papa ndabita abana banje ndabasengera imitwaro yabo niyo yandi donc umubano wifashe neza mucama kuvuze neza yuko abana nibo batumye abavyeyi bamenyana umva bakundana muyamvuga abana barakundana niko wavuze abana ahubwo barankunda je kubera abana ari umumenyesha makuru hama nagenda ngiye kumurondera ko content donc ibiganiro nk'ibi mara kijyamika kambwira yuko atamoya afise ariko nacamba dateri inkuru n'abana uramtunga gato wewe waragenda kumurondera kugira ngo umubaze umurondere umukore kiganiro vyukuri cyaba ari kiganiro kigutwaye canke haba ari ikindi kintu kigutwaye byose bikani habaho irukundo n'ivyakazi umva abana barabonye vision yawe baravuga ati bayibonye kubera nje nawe uyu yaratinye kubabwira ko tukundana nije yatumye tugendera babwire we muri proche cyane gusumba uko muvugana ibintu bisanzwe ariko baravyumvise ko tukundana bararyoherwa ariko barabagenzi pe uvyumve yuko hageze igihe ntakigenda kuraba uyu nja kubaraba bo aho biragoye kuvuga ko waja kuraba bo utaravye nyina wabo biragoye kumvikana ko mama wabo atari hari yabaye ati ndi nk'ingozi gukinira ingozi ari ukavuga ati nge ntwara amatunda n'imikate n'udushokora wumva reka zate ziri kwishi okay anyway ndabona neza yuko mugi uhura na Fani ego wari umusore muto wari umusore wari umupapa muto umeze nka Vivi wari waravyariye muhira na wewe muto ariko no munsi muhonye na Fani urabona ko amatama areke nk'inyabwe mu gipatiri amerewe neza ntibeshe ndabona neza kumenga Fani yagufashe neza cyane murafatanye neza niko no bivuga ego antuka nta byinshi no kubaza kuko ikibazo nta byinshi no kubaza vraiment ndano ko ibintu ari sawa yego murakoze icyo mwatanze ariko roka wanje muri filme aravuze cyane ku buryo mpatswe no kubagira n'ibyo nagira mbatse ariko je nagira ndakubaze uyumva gute mbabereye sinkoreshe imvugo mbabarira amatwi cyane uyumva gute yuko iyo bariko baravuga ko harongoye umugore w'umukecuru afise abana batatu muri make agusumba yakurongoye hanyuma bakaca banongera ko yuko turavuga ko babiri ko biravugwa bakaca bongera ko ushobora kuvugisha n'abajya abana biwe iyo ndakoresheje imvugo babarira amatwi ashobora kuba wantahuye wiyumva gute ubifata gute niyo utaje usanga mama rawe ameze gute muri ico gihe muri ico gihe mbamenye yuko ubundi bupfu bubonetse kubera twebwe turaba content creator iyo habaye ikintu cy'abantu bavuga ikintu kiri bizarre
haca haboneka amakampani menshi turondera kugira twamamaze. Nico gituma kushika no munsi muri Solution Cup canke muri Twafa turacara bambere mu bantu bakorana na kampani nyinshi. Igituma ni kubera dufise ico bita skendo canke ico dufise ivyo bita bivugwa abantu baba bakeneye kumenya. Rero abantu kubera bakunda urusaku n'ibintu bitangaje abari ivyo rero hama ntavyo nta gishasha kwisi gihari bovuga kitarigera kivugwa. Simba wa mbere burya na Yesu reka mvuge kuri Maria na Yosefu. Yosefu yarakuze Telma yasumba Yosefu nk'imyaka nka 30 nibaza gutyo asumba Maria. Yosefu yasumba Maria nk'imyaka 30. Donc ivyo ndakugiye Yesu taravuka vyaravuze tukundana n'umwana kurerereriki hama uvyayinda tari gwawe nta gishasha bovuga. Rero ivyo bovuga byose ndavyihanganira hama bavuga bito kuvyo mba niteze ko bovuga. Nta gishasha bariko baravuga mu vyo nari nzi ko bazovuga. Muri make nta kintu nakimwe guca intege kandi atagishasha baravuga ngira bavuze gishasha cyo ntintege ariko nta gishasha musizuba niko bimeze nta bishasha akanyuma biramaze gushika kubera baca umugani ngo ntazibona zidakumanya amahembe biramaze gushika mu gashwana gatoya uri kuraraba mama nawe akagera igihe yumva kumenga yo bivamuje ubaye nk'uwundi mamla sindi mu bantu bakunda gushwana uwo ni mwene wacu twarakoranye bivuga benshi bakunda kuvuga ngo mfise inzigo ariko sivyo kenshi kuryoherwa no kubabara ndabigira iyo ndi jenyene ndi mu bantu biragwe kugira ngo ubone ko naryohe canke nashavuye ariko nicaye jenyene mu ijoro ndi kunimva ngene umunsi wagenze niho nivyabaye kare bica binshavuza nti kumbe bamujama yantutse biri serie ariko turi kumwe ni gakenerekana reaction. Rero nibaze yuko ari cyo gituma tudashwana mamla kandi aranshavuza pe ego aranshavuza ariko nta narimwe birigera bishika ngo dushwane. Kumbure ndi je ndavyumvira ko nkabimedita hama nkamubwira nti shishawe nawe wadekonye gose. Merci Imana ibibarinde muzosazana. Naje ndategereje nk'uwo ufise imico nk'iyawe nguyo mwiri wacu gatuvu namarasamwe muze yanyihakanye hakiri kare je namwisabiye kuva kare no muri prank ariko reka tutegereze uzova ku Mana fiko ego inda ziravyara kumwe n'umuvyeyi akavyara abana benshi nivyo bo mu rugo ariko uyu nujya naho bazopfa bahuriye tandukane oya pana ngo bivanye nuko ndamuzi iva bivanye n'ukuntu ndamubona iva wahe uri kuravuga wabonye hoye twibariza ikibazo abantu baba baramenyereye kwakira ibibazo yangeso kamera afise kamera iri hejuru urumva rero mu gihe ufise kamera iri hejuru je nawe afise kamera iri hasi igenda bukebuke mugabo we bayikojeje umwagati yewe kaye nitari bwavuke jewe baranze ndarakara ningoga jewe ariko kandi nta nzigo binyaruka guhera niko oya wewe urumva umuntu ashaka gushavuza ukaza ukamedita ko mwijoro mugana wene bukeye biba vyaheze burya kenshi twibwe umuryango wacu dusinziriye tukabyuka ubuzima bwawe bushashe tutaratanga mikro je ndibaza neza yuko uyu mugabo Fanira tomboye yaratomboye cyane ni nk'umugore andindiriye nana yatomboye kuko umugabo wiwe wewe urazi kwishura ikibazo vraiment nta mutego w'ikibazo wogwamo nukuri yishuye neza kandi wishura utuje Fani wibutse zuca kuri 030 wihakaye Imana yakugiriye neza 030 no Imana none kiganiro ni cha 030 jewe kimba baje no kuyo 030 nta numugore wo munzu bahari bagaburira yo muhera muzamu yamushiririye oya wenyene n'umuboyi araze kubitunganya ibikorwa arabizi yego nawe ushaka agatsima rakakugirira mu bisanzwe vraiment nukuri je ndamweme niwo bwa mbere kuva iminsi yose tubanye nawe serebwumviye navuga ariko vraiment aravuze nk'umuntu w'umugabo big up sana naratomboye cyane cyapa ivi je nyuma nzobaza Fani ikindi gihe mfite ibibazo byinshi bashaka kumubaza sikere Joga nta kintu mfise ndakubaza ntacyo mfise nyene kubera ikibazo nashaka kubaza
Mutama yakibajije ko ni umukobwa wenye arakibaza ko wakinyishuye nubwo ntakikwaje wakinyishuye gusa si ikibazo ndabwira ati Imana igukomeze kuko ntivyoroshe nka jewe uwonshira mu kibanza urimwo nkaba umushinga ntayo maboko hajya banza uzibe ego niye sinakunda seko nkunda n'umukobwa wiwe ego ntaco urumva iyo kaba nkanje ndi muri cya kibanza urimo hari aho ivyo bakuvuga ko kuko no mu minsi yeze byaravuze yuko umukunzi wanje ari umukobwa wanyu umusohokana nakuvumiye ku gahera mabuja mu makanya gatoya namwe nabaretse uhora umusohokana i Bugarama wavuze yuko we abara zibari vyuzi zinjiye company zikakurondera usivye ko je nagize Imana mu izo company zikurondera ntarimwe kubera ko tuvukana twasangiye vyinshi kuva ruguru bica bifasha mu kanyamariza kwa gusa kubera ko muzi wundi wo kuri mwebwe umugabo haraho no jiwe ntabwo biba rukumbeshera ntibari kukubeshera uwo hari ujya rukubeshera mugabo jewe sinumva ko warukumbeshera kuko tubiravye neza ujya mwana wawe na mama wiwe uyu mwanya bari kumwe atari umuntu abazi amaso mu yandi nko kuri social media vyogora gutandukanya umukobwa na nyina kuko bose ni bamamaraho uhapfa usanga rero nabaye nka imwe twirirwa nko buri munsi kuko yo kurya amagi tukajya n'inkoko rero Imana iguhezagire kuko ego wenda kubaha wewe simashaka kuvuga mu izina niwo ndavuga ku mutima niwo ndababwira navyo ngo bimwe twamamwe ngo turya amagi tukajyana none nindatagira igi we ntari urya nta n'inkoko urya je nimo ndashaka kumutera kuhaje gusa kuko imbaraga afise sizabose nuraske Imana iguhezagire igukomeze urumva nukuri uhezagire izo mbaraga ufise okay reka tuse n'abarangiza mwavyumvise ko Mwamikazi Lendi izoba yamaze gusohoka ariko sezo ya gatatu ariko kandi tubibutse yuko twari kumwe na Vivi nivyo yavuze Violette Vivi Gift Vita twari kumwe na Vita yes sister wanje nkurikiye yitwa Violette okay twari kumwe na Vita twari kumwe na Aline twari kumwe kandi na Jean-Marie twari kumwe na Pacifique twari kumwe na Constance twari kumwe na Faxine Mama Love so mwakoze cyane kudukurikirana nyimba ari kibazo mwashaka tubabaza tutababajije mukivuga hamatoke kwibabaza hamace turangize John ndangije shima Imana ibahezagire tuzosubira kundi munsi n'abafana nange muhezagirwe mujye kuraba filme Umwamikazi abaraje saison 1 saison 2 saison 3 nukuri kw'Imana muzotangara natwe mvuga ko mengi shingiye ku buzima bwanje saison 3 yo muzotangara kuko amarorego yahabereye mabuja avuze ngo nubuhemu ariko je nta buhemu mbona ahubwo hariho ubuhemu exposa ene kuko biteye ubwoba ukabutayiraba warasizwe nta namakuru ufise ubayeho nk'umuntu atazi kuri 3030 naje ubwanje ndarindiranye nugiye oya hanyuma naje Mwamikazi ndayirindiranye gishika nagira ndababwire yuko amashuke menshi kwa yanditse kwa bitunganya nije muntu wambingira mba mu bambere mu kwira nongera nshimira abafana kuno banyakiriye ndabakunda cyane mubandanye munkunda namwe nuko sinorangiza ntongeye kubibutsa best corner kya gatandatu sawa je no kuri muhurangiza nta byinshi novuga ribaza neza yuko Mwamikazi wanje atazohemuka oya genda umuntu mwiza atazohemuka muzovyibona turindire turabe niyahemuka naho nukuri azoba ari umwana mu azoba nteranije n'umuhungu wanje Iva azoca abona ko ndibaza ko bitoshoboka sibyo ga Iva ntiwo bikora ivyo ndamwizeye
inge tuze turabe Haza ntware finali kuko igisebe ca kabiri nongi. Bo reka dutumire abantu kuza kuraba sezo ya gatatu ariko nimba utararaba sezo ya mbere n'iya kabiri ya gatatu ntuzoyitahura mugabo banze usimbire kuri YouTube ya Fanny Lavine urabe sezo ya mbere n'iya kabiri. Bo umbajije filme je mu mafilme yose mazokina filme ya mbere nkunda ni Mwamikazi umva je bwanje nayo kinyamwe nimba ndayikunda nukuri kose nawe uni wayiraba nta kabuza uzoyikunda kandi mushishikaye kudushigikira. Nanje ndabashimiye cyane akanya mumaze rumwe muradukurikirana nongera nshimira abantu mwama mudukurikirana. Icyambere kimwe ndaryoherwa iyo ndi kuri channel ya Fanny Lavine kandi ndanabibutsa yuko imyaka ndahamaze nta gihe birantera mangati. Habura imyaka 3 ngo imyaka 10 ikwire turiko murumva abafana muzodoha kandi byo si vya bose. Habura imyaka 3 imyaka 10 ikwire. Tuzomutwara kwa Vivi. Yewe. Wumvise aho turosoho imyaka 3 yose. Demire ne twamenye Demire no mato bari kera. Habura imyaka 2. Habura imyaka 2 Fanny Lavine twamenyanye 2018 ubu tukaba turi muri 2026 urumva yuko habura 2 ndi nk'umwana mu rugi wabo igihe ndahamaze navuga yuko beshi bavuga nkuko umutware we bavuga yuko atakwezi ari kwamara ariko nanje bavuga yuko atanumwaka mugabo urumva yuko igihe kigomba guhera ari kinini shimira namwe mukaba mwumva yuko mu gikorwa cyanyu ko sitase mama mukineye ico cyo nyene kirangyohera gusumba murakoze. Nanje reka nshimire ndashimiye cyane mwebwe bakinyi mwadufashije kugira ngo message twateguye ishikira abantu. Nkashimira n'Imana yadushoboje ikaduha iyo revelation ikabaduha namwe ako tukashimira n'abadukurikiranye ariko kandi mvuga ati Vina je yarambabaje cyane muri Mwamikazi no mukinyi wa mbere yangoye muri sezo ya gatatu. Niwe mukinyi wa mbere yangoye Yuvinari ahari yakugoye kubiki mwahuriye ko muri Rwanda je ndiko mvuga nka director mu nteguro amfite Yuvinari aragorana mwangira ngo niko abari umugore wiwe Yuvinari aragorana mu buzima busanzwe ko yabaza umugabo n'umugore rero namugora muri directing jewe nka director Yuvinari yarangoye cyane ku directinga ko ibyo mubwira Yesu ibyo yumva umubwiye impuzu yambara siyo yambara urumva iki agenzi ku muzu gusa ni muzi nta kindi kintu umbe urashaka kumubwira ati hagarara ngaho akavuga ngo yango reka nicare gaha ngo urumva ngo muca muzima gusanzwe bavuga tujya madame none oya mugabo reka ndamuvugire mwene wacu umbe nindira ndamuvugire amfete nivyo uyu ni director uko uravyumva ariko ujya nawe ni umukinyi kandi no mu cameraman none nukuca yumvira director afata oya director nawe bafite indi mboko directinga umukinyi none umukinyi umva mwana ujya nawe no mu cameraman none cameraman agakurikirana ibya director uyu ni director rero ateza kukwereka nuko ngene ufata kamera oya ufata kamera si wakwereka ujya bujya bariko korana uzenzi amubwira cyambara uku avuga ati ngo nonje nateguye oya kwambara ko aragorana bibahanza niyo wabona ahantu haza kuboneka imana guhama ego prema nake kumusutena ariko muri rusangi ndashima cyane uko igikorwa cyagenze Vivi Gift urabise izihiye ucutuzanira toge ego babwira batuzanire n'amasahani aragetse papa ivura bise umwanya yo imana ibahezagire kumbe muri bateguye akantu urabise umwanya wowe ishura kusakanya oya Vivi ari delivery ego ntubaze ngo ndafise umwanya kuko Vivi ni express sawa Vivi cubabwira batuzanire tuge cyane gose okay hama ikindi naco ntitweka gushimira mama Jane umama akora amashugwe meza cyane ayakora n'amaboko yiwe aya mashugwe murabona ko ari meza akorera mu Kamenge kugira gatandatu
aho amabisi aparikingo uciye hariya kuri RN1 turamushimira cyane kandi tubwira n'abakunzi bacu muze muri ni meza cyane oya nivyo ntubona ntibivamo ya namashugwe meza kandi anazimbutse bayita kuri la grace business arazi ibintu cyane mu mushorere abamarayika barakunda ego nimero ziwe nizo n'abamarayika barakunda amashugwe munzi wawe ntiwe munzi tarimo amashugwe nuko rero turamushimiye rero n'uwari karatubaza ibibazo turashimiye kandi wa location mama turashimiye abaduhaye location Lina Mugihosha jambo sana turakora muri kije cyane namusanire katumuramutse musani wao ndi wari oya ujya n'umwana mwiza vraiment nta ngora n'iriwe ibintu byo biba biri propre